ishirahamwe Apadeko mu kurikirana ibikorwa sanze yikora harimo gukurikirana gutanga inyigisho gukurikirana ugwaruka muri kino gihe cy'uburuhuko turi kumwe n'abasangiye kurongora ishirahamwe mu sita bitandukanye turatunganya inyigisho turatunganya guhana ubumenyi kugwaruka cyane cyane mu buruhuko aho tugendera ku mashure aho tugendera ugwaruka aho tusanze ku kivi tukarusanga inyigisho cyane cyane kunazwe kwitwara mu gihe cy'ubuyabaga mu gihe cy'ibikorwa byabo bya misi yose bigatuma ugwaruka rukwiye gufata indero ibereye kugira ngo amashure batanguye bayabandanye gushikaho bazovamwo abategetsi b'igihugu cy'u Burundi abategetsi bisi yose mu ntumbero kugira ngo bafashe guhangana n'ibibazo by'igihugu n'ivy'isi yose muri rusange. Ishirahamwe ya Apadeko turatera akamo kacu nako hariho aho tuba turi mu baso mu yandi nk'uko tugashika ku rubuga haraho bisaba yuko dukoresha ama group WhatsApp uburyo bwo guhana inyigisho utarenze gushika ku rubuga ariko akoresha ama telefone hakabaho nibwo dukoresha mwebwe aya radio yanyu mu gutera kamo kugira ngo ushobore gushikana ijwishe gushika kure. Aha rero ugwaruka turarusaba icambere uri mu buruhuko ugukurikiza indero babarahawe kwishuri bwa mbere habari igihe cyo kugira iki cyo kuronka ubumenyi bubongereza ubwenge bwo kongereza uburyo bwo gutahura ibintu ku rugero bivanye n'ishure bigamo. Ariko iyo hageze mu buruhuko abayobozi b'amashure barabaha impanuro z'uko bakwiye kwitwara mu buruhuko bagiye kujamo. Iyo bageze muhira rero haba hageze uruhara rw'abavyeyi nabo yuko bafata uwundi mwanya kugira ngo bunganire kakanya za nguvu b'abavyeyi babarezi bo kwishure bakoze kugira ngo nabagire interano yaro. Mu gihe abavyeyi bariko barakora igikorwa cyo kurera abo bana cyo kubaha indero aya mashirahamwe yacu nayo kubera ko asanzwe ari mu kibano tubana nabo bana tubana n'ubwo gwaruka turafasha mu guhimiriza ivyo dushoboye kuko igikorwa c'amashirahamwe nuko turinda yuko haduka ingorane kuri ugwaruka ariko rurakura. Hanini nico giduhamagariwe hanini mu gihe c'uburuhuko. Ugwaruka rero hariho imigusanga ikinisha abana kugira ngo basamaze ari imipira kugira iki ariko tiko turaba kujyo kuronga mu gisiga ca Bujumbura rusange Apadeko sanze ikorera cyane muri komine Ntahangwa ko muri ano mezi asigaye zino ndwi zisigaye z'uburuhuko ko tworonka ikibanza dushaka gukinishiriza mu ugwaruka turamaze kuronka umupira umwe ibaro imwe tiko turonderana n'izindi kumbura aho zishaka kuroneka hagize n'umuntu atwumva ashaka kubona ati arafise ibaro zibiri zitatu ashaka kuziduterera kugira ngo tushe kugira iki kwagura igikorwa cacu amabaro abakina umupira w'amaguru abakina umupira w'amaboko ivyo byose bifasha gufasha ugwaruka gutyo kugira ngo ntiruje gusamara ahubwo gume rudevelopa rwagura ubumenyi bwago kuko mujye manye ko barakina hari ibiyago dutanga biciye ku animateur bacu baza guhamagara ugwaruka ukuntu akwiye kwitwara haba mu vy'imyororokere yabo za misi yose ukuntu akwiye kwirinda uguheba amashure ukuntu bakwiye kwitwara mu gihe naho babona ko ubuzima butameze neza mu miryango yabo ni gute bohangana n'ubwo buzima kugira ngo bashike kwihangiro ryabo zo kuzoheza amashure bakaba Burundi bwejo. Turasaba rero yuko ugwaruka rwose ruri mu buruhuko bwo kwama bukurikiza impanuro abavyeyi batanga akamo unyakubaho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yama yatanze ku munsi aho ahanura ugwaruka rw'abakobwa yuko bokwirinda kugira ngo vy'ukuri bazogwanire akazoza kabo ari nakazoza k'igihugu keza. Turatera akamo rero abarundi muri rusange aho bari hose kuba abavyeyi babogwaruka ruri mu buruhuko. Bwa kabiri abarongozi hamwe n'abaje intwaro hasi bafashe urugwaruka ruri mu buruhuko kugira ngo ibikorwa vy'iterambere bitunganya ku mitumba ibikorwa vy'iterambere bitunganywa ku mashure haba guca imikobeko gutera ibiti
ibyo vyose urwaruka baruhimirize rushoboye kwitaba aho rushoboye. Twe natwe akamo kacu aho dushika haba aho dufise ubuserukizi duhamagara urwaruka rwose kwitaba ibikorwa vy'iterambere mu gihe vy'uburuhuko.